Sagaseseshwa rumuri ikibazo cyo kwiyunguruza gikomeje kuba kayobera abahinga kubene igihugu biyunguruza bava i Bujumbura baja mu manuko bw'u Burundi nka Rumonge, Nyanzarake, Mabanda, Makamba n'ahandi. Nkuko twavyiboneye kuri wa 28 mu Kakaro mwaka wa 2025 aho twashika ku isoko ya Kinindo ku gituro c'imodokari zunguruza abantu baja mu manuko bw'igihugu, hari abene igihugu benshi basa nk'abihebuye barindiriye ko hari imodoka yohashika. Mbere bamwe bakavuga ko bahashitse mu gaturuturu, ariko gushika isaha 6 z'umurango bakaba bari bakiraho barindiriye. N'imodoka imwe vyashika ikaza kuyinjira ikaba yari imisunikano. Bakavuga ko ico kibazo kigira ingaruka itari nziza mu guhungabanya imirimo yabo ya misi yose. Bino bibazo birakomeye cyane. Nk'ubu jarashitenga hasize dimate nari nzi yuko nduze kugira nzinduke, ariko ntivyakunze kubera gushika n'ubu nta modoka ndaronka. No mudacari ngaho ubu ni 6:30 ndacari ngaha ku gituro c'amabisi mu Kinindo. Ni ikibazo gikomeye cyane, biratosikaza ubuzi bwa misi yose, kuko ari umuntu abakeneye kuzinduka ku kazi kiwe ashacegwa, kandi wasanga n'ibindi bikorwa byose birahungabanya. Abo bene igihugu bagasaba leta ko yotorera umuti ikibazo c'ikena ry'igitoro kugira ukwiyunguruza bisubire vyorohe. Misanzwe twebwe tuba dukeneye gushaka ku mirimo yacu hakiri kare tudacerewe. Ico dusaba nuko baboneye igitoro, hanyuma ibiciro bikagabanuka n'abiyunguruza bakoroherwa. Dusaba yuko igitoro cyosubira kuboneka nkuko vyahora kera, imodoka zose zikaronka igitoro ku mwanya, hanyuma n'ibiciro bikagabanuka, ubuzi bukagenda neza, ndetse n'imirimo ya misi yose bikaca vyoroha. Tubajije mishira hamwe buragane ryo gutwara abantu n'ibintu mu manuko bw'igihugu, bamenyesheje ko ikibazo c'ikena ry'igitoro cibonekeza ari cyo nkomoko gikena y'ingendeshwa zunguruza abantu. Bagasaba nabo nyene ko leta yotorera umuti ikibazo c'ikena ry'igitoro kugira ukwiyunguruza gusubire korohe. Bodufasha karongo ico gitoro kishije vyatewe nuko bagura ku mabido. Ico gitoro baguze ku mabido, umva cyo gituma cyo giciro baca baduza, nabo baguze kuri iyo bido bacugira kuri iyo prime ntuzeye ushobora gukurayo. Cyo gituma n'ubu bamaze iminsi 2 ngahe n'abaraye ngaho kubera babuze kwiyunguruza. Ubu bidufashamo tukaronka ico gitoro. Ikibazo cyo kuyunguruza kibonekeza kandi no kubava i Bujumbura baje mu yindi mihingo itandukanye y'u Burundi nk'Igitega, mu Kayanza, Ngozi n'ahandi. Aho hose amashira hamwe yunguruza abantu akamenyesha ko imodokari bazibitse kuko atagitoro gihari.